Ubushakashatsi bwamaze kwemeza ko abagore n'abahungu bamwe bamwe baja mu masaro do kwafire n'amasaro do bote mu bijanye no kwoza umushatsi ko bashobora kurwara indwara y'umutima. Uyu musi tugiye turabira hamwe ivyo ubushakashatsi bwavuze ingene bigenda kugira umuntu arware indwara y'umutima mu gihe ari kwoza imishatsi. Abashakashatsi bavumbuye ko abantu amajana n'amajana bafatwa n'indwara y'umutima bitewe n'igikorwa co kwoza imishatsi muri salo do kwafire mu nzu z'isuku. Ikinyamakuru citwa Cincinnati WKLC kivuga ko muri uku kwezi kwa gitugutu hasuzumwe abantu benshi bashika kuri 54, hasuzumwe abantu 76 bakunda kugenda mu masaro do kwafire no mu masaro do bote kugira ngo boze imishatsi yabo. 54 abo 76 barafatwa cane n'indwara y'umutima. Ubwo bushakashatsi bagize indwara yo gufatwa n'umutima yitwa iyo ifatira abantu muri salo bayita beauty parlor stroke syndrome. Ibaho iyo izosi ry'umuntu aba ari mw'iyo salo ryinjiye cane mu gihe yishigikirije ku gitereko co kwoza umushatsi. Harya hantu umuntu ashira umushatsi kugira bamwoze amazi atamanuka ku mpuzu ziwe, kurya kuntu aba yaryamye araba mu kirere, izosi rero hagirira ibibazo bigatuma agwara indwara y'umutima. Rero ico gikorwa gishobora gufatanya canke gutabura imitsi y'umugongo iri mw'izosi, kigaca amaraso aja mu bwonko kandi mu bihe bidasanzwe kigatuma umuntu agira indwara y'umutima. Imitsi ibiri hagati ihuza ubwonko n'umutima iracikagurika bigatuma umuntu agira ibibazo. Abashakashatsi bavumbuye ko abantu amajana bafatwa n'iyo ndwara. Uretse iyo ndwara irashobora gutuma umuntu agira nk'amasesemi, akagira mu mutwe, akabona nabi, ibintu bijanye no kubona ugasanga ntakibona neza kubera bakunda kuja muri salo do bote kwogesha imishatsi, akabura uburinganire, akagira umutwe umurya cane ku ruhande rw'umugaporipori, akagira n'iseseme, akavuga nabi kubera amastress, kubera umutima uba utameze neza no mu bwonko iyo mici iba yacitse, akagira ubumuga, akagira intege nke ku ruhande runaka rw'umubiri nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru People. Ivyo bimenyesho vyoshobora gutwara imisi myinshi canke amayinga menshi n'amezi kugira ngo bigaragare iyo umuntu amaze gusura muri salo do kwafire. Biba bigoye kugira umuntu ahite amenya ko yagwaye iyo ndwara bita beauty parlor stroke syndrome. Bisaba igihe kugira umuntu amenye ko ayigwaye. Iyo ubonye muri ivyo bimenyetso bisaba ko woca uja kwa muganga kugira ngo bamenye yuko woba ufise iyo ndwara, ariko ivyo biba mu gihe wewe uba ukunda kuja muri salo do bote. Ivyo abashakashatsi bakoze vyagaragaje ko nk'ibice 80% ry'abantu bafatwa n'indwara y'umutima mu bibanza vy'ubwiza ari abagore cane, naho ata myaka yihariye yashikiwe cane n'iyo ndwara. Muri make nta bushakashatsi bw'ahatari barakora canke bavumbure ibintu birenze, ariko nuko iyo ndwara ya beauty parlor stroke syndrome yabonetse ku bantu bakunda kuja muri salo. Ahanini ifata abagore n'abakobwa kuko abagabo kenshi ntabwo bakunda gukoresha amasalo do bote. Ivyo abashakashatsi baheruka kuvumbura mu bijanye n'amagara y'abantu. Hari n'ibindi vyinshi tugiye tuza tubashikiriza kuri ino channel yacu. Mubandanye mugira subscribe mukurikirana ibiganiro vyacu, tugiye kuza tubaha ibiganiro biri actuel, tubaha amakuru mashasha abagezweho. Ciao ciao.